ubu tuvugana rero urashavuye nawe gikoreka gushavura nanje rero ntazi usanga ariko babona nkiri mushasha bagaca basuzugura ivy'iwanje sinari kubura gushavura numve ko mbabaye muri ivyo byose byarampangayikishije filime yiwanje yariko iraza ariko twanayitanguye neza ariko navuga yuko tugiye kuyisohora habaye icuka urabona ibintu nyene bitariko bigenda neza ariko kuri tere vyari bimeze neza twari kimwe ari filime mbona yuko bose bayiryohererewe ariko harabaye akantu hariho benshi nayihaye ntibashoboye kumvira partage abasaba support ya partage byaranashitse n'abo twakoranye hariho abatabikoze hariho abandi nabona ko ari banje nyene ariko ngeze ku gikorwa canje sinigeze ndababona canje gukangurwa n'ukungena ivyo vyose twayikoranye menga nta muntu yidoga na Reyi Mr. Kani nanje abo ni bo bambere nategerezwa gusuzuma ko babikoze none nabajije muri abo namubajije ati umwe muri abo mbega hajya mu kugira mushire kuri stati umuntu mwakoranye hasabwe iki byari ngombwa yuko bashira kuri stati kugira babe bahejeje bafise amapaje bafise imbuga zitandukanye bane bakiriya filime mwakoranye no filime baje kugufasha bya bindi byo kuvuga ngo ni service à 100% cyangwa warabarisha mu masezerano mwahanye y'ino filime cyangwa umuco mwayaza harimo yuko niyamara gusohoka bazogufasha promotion yayo na ya mahera makeyi ushobora kuba warabarisha mubyo warihiye nisho carimo Ebe Yes me Amal hani nariko ndibabwira ko hani mu yacu twayikorera muri Marina Bay Singapore ko wasigaye inyuma mu iterambere ubona bankifata ingendo nja guspendinga amafaranga yanje hanze kandi mu Burundi dufise n'ibitronsa hotel aho ni kandi ni hotel y'akataraboneka iri mu gisagara ca Rumonge ahubwo nkubaza ntuzosubira mu karere uje kuruhukira handi atari hano ishuruti oya hari ivyumba vyiza vy'imice yose ahasanzwe VIP eka mbere na chambre présidentielle hari amasare y'inama y'imanza kabare bife umukeke n'ibindi bijanye mbega customer care iri hano mbega kayaga gahuha kaduganye Tanganyika uteramiye hano hantu kuri internet guruka nk'umuravyo we akandi kabijya rero piscine na iradushwaramwo vuba cyane nibi turonsa hotel Paradise on Earth. Ladies and gentlemen ndabakengurukiye kwa muri kumwe natwe tubashimiye urukundo mutwereka na ntajye of course bende kamera umungu wanyu Santres babahice kugira amasanamu amere neza ni wa muhungu wanyu ndi kuri yo Leonce Desanzwe Dr. Vlog aka Diko ubona yuko mu muntu wadukurikiranye umuhungu witwa Venus Pro na Liberty Freedom niwe wa mbere ndabatura kino kiganiro mara kandi ndamuha ikaze yitwa Lize Ndayizeye ndakunda kugitiranya na Ndayizeye ni Lize Ndayisenga ku mbuga ziwe yitwa Lize Official nta kandi bagutazira rero muvuga amazina umwanya warenye cyangwa muyivuga nimba muvyemerewe harindi wowe ngo ivuga amazina nk'abo wogarukiriza aho nyene yego ngeze aho nyene sindenza kugira ivyo banyise oya ariko kuri YouTube hariko Lize Official kandi nk'uwo dugaho hejuru mu mugamba mbega mu mugamba nibutse nta hato nduga mu mugamba rwose amfasa ngo yakwita kwa makobwa yakwita amacocuru aribyo vuna hari abatazi none twarageze mu muji turi barize ariko ni sawa cyane ndiba ni izina ry'akazi umerewe neza ariko meze neza yego ko muri ugarutse ufise udusoni twinshi umuraje mu baresha singirimu ushaka were kure kisasi na zantereza warwasimira gifitiye wale umugabo sinzi niba bitama sa bituzurugana rero navuga nti umeze neza ariko kumeze neza ndashima wikaba kavye hose ku mutima ku buzima no ku magara hose ni fresh hose numva meze fresh hose umeze neza wikaba kumva umeze bien hose yego
akantu nari mvuze nta gufuha kaguteye mwese wumva nawe ngo urakeneye we mu byumba kumwe canke wo muzofatana rwa rugendo rwo mu rugo amura mufise tubireke tubireke Zeriza waje mu kiganiro kugira ngo ndakuvugira cyangwa urivugira mvugira ushaka ndakuvugira iki nagumye numva amasoni kubera anyari hafi niwe ko wahejeje yego niwe ushaka ndakuvugira mbanze ndabikore n'imbere yuko wivugira ikintu ca mbere ashaka kumvugira ni kuri filme nini yiwanje yagiye habona ico sho dutegerezwa ikindi akindi uko urumva kidudubiza ikindi kidudubiza uzokira amafilme ubera umustar usazo kumfasha kushigikira nkuko mwashigikiye abandi nanje ndashaka ko mumba hagufi nzi ngo bavuga ati rero inomero zanje za telefone zitangurwa na Desa please Desa 57 nazone zigutangira ndumva hano sindaheza ati hanyuma nyobora nko mu diaspora dawe gavuga ati no mwana hagaze neza n'abatorera diaspora urabashaka nabone ndabakeneye bose ukeneye mu buhe buryo bwo kushigikira mu buryo butandukanye hari byinshi nkikeneye ndabona ko n'iryo filme episode 2 yaratevye ku buryo bw'imashini urumva ubwo bwose cankenera iyindi rero garuka mu kino kiganiro kuko mbona yarutanye nyene kuja bukimbi buja hari ahantu kwigarukira kuri filme kubera ko zindi hano hantu sivyo filme yawe yasohotse ubu tuvugana igeze ku 18,000 by'abayiravye filme yitwa ibara ry'urupfu of course niyo matete kaje tuvuga ko niko garukako barigeze gutumira mu kino kiganiro ugira uyisohore ubu wamaze kuyisohora nibwo nihutiye kuvuga statistique ahigeze we feedback ku bwawe duhere kuri wawe wabonye uri kuri uriye value turagaruka no kuya public muri rusange wewe wabibanye gute filme imaze gusohoka filme yanje yariko iraza ariko twanayitanguye neza ariko navuga ariko tugiye kuyisohora habaye icuka ndabona ibintu nyene biteye ko bigenda neza ariko kuri tele byari bimeze neza twari kimwe filme mbona yuko bose bayiryohererewe ariko harabaye akantu imbere yuko tugera kuri ako kantu public muri rusange abafana bamucitongo abafana abakunzi babonye bakiriye gute kino gikorwa cawe bayikunze filme bayikunze cyane kuko ugiye no kuyiraba na wewe namba warayikurikiranye ni filme imeze neza atakantu ego ntiyabuze ko itoramwe ariko ndibaza si byinshi cyane ariko ni filme imeze neza woduha ibintu bibiri byonyine byerekana ko filme yawe ari nziza ibintu bibiri gusa sinaja kuvuga bibiri gusa kuri jewe mbona ari byinshi niyo mpamvu nakorohereje navuga ati twihera bibiri gusa nicyo byinshi cyane nubwo narirenze umwanya turawufise bibiri byanyereka ko filme yanjye imeze neza jewe nayikunze ntarayisohora tukiri kuri tera cya kabiri navuga yuko abantu nabonye ko bayikunda bayiravye ku muvuduko mwinshi kandi ubona ko nkiri mushasha ariko nubwo harabaye agasuzuguro narakabonye agasuzuguro kuri filme yawe hariho benshi nayihaye ntibashoboye kumvira partage barasaba support ya partage byaranashitse n'abo twakoranye hariho abatabikoze abaza benshi dore ko baza benshi warumvuze ni bande kuko uvuze ngo abafana barayikunze bisigura ko abafana yarabashikiriye abakenewe bariya benshi hariho abandi nabona ko ari banje nyene ariko ngeze ku gikorwa canje sinigeze ndababona imbere ko dushika kuba mwayikoranye numvise bagurushikeko bano bantu ni bande bano bantu sinzi ko bavuga bose ariko harabayeho umwe muri bo yarayishizeko ayishirako iminota mikeyi yari yashize hehe kuri stati yagiye gushirako kava ntibashizeko sinavuga ko ari umuntu yayishizeko rero yarayishizeko ariko kava iyindi
Kamilton ntibashizeko canja gukangurwa n'ukungana ivyo vyose twayikoranye menga nta muntu yidoga ariko canza gukangurwa kungena batigeze kuvuga ngo amaze kugera kuba mwayikoranye yego kuba mwayikoranye imbere ko tugera kuba mwayikoranye hari abandi bantu bari kuravuga wabona arabi wawe ari abantu bawe kuko rije nshaka dusubize inyuma gato dukubite aga flashback twibutsa abantu bamwe mu bantu bagiye bavuga ngo winjiye muri filime wahora uri umufana w'abazikora bakavuga bati wari wegereye cyane abazikora hamwe mwara abagenzi agacoki ku kandi muri abagenzi bakadasohoka byumvikana ko abantu ahubwo bashobora kuba byaravuye mu gufana mu bani inshuti zisanzwe umaze kwinjira muri sinema n'umunsi nawe witwa umukinnyi wa filime mugenzi wabo aba bantu usanzwe ufise wewe wita abagenzi bawe inshuti baragize uruhara mu gikorwa cyawe bariko baragufasha nk'uko babishaka abantu bariko bafasha nk'uko nabishaka sinavuga ko bariko baramfasha biriko birafira he nanje rero ntazi usanga ariko babona nk'uri mushasha bagaca basuzugura ivy'iwanje bibaza ko biri aho hantu bakiriko niko nabivuga cyangwa barakoresha abakinnyi ba filime s'abagenzi bawe ngira barambe none barashaka kubona nka wa mufana wabo wa kera usanga muri ivyo vyose birimo ego baramutse bakikubona nk'umufana ariko asajya baririmo kubwabo byo bari kosa kuba bamaze guhindura karangamuntu byo bari kosa kubera bamaze kubona ko ninjiye namaze nkashiramwo uburyo nkaja kuri tere urazi ko uhura n'amasharonji menshi mba nakoresheje ingufu nyinshi kugira mpamagare na kameramani dufate nk'uko kiretse n'abandi benshi nahamagaye ivyo vyonyene urumva ko hari uburyo buba nka santere zo warazimbye ni uwo mukuvyi waba wagatekeye muga kujya wakoresha abandi kumbe nawe ko ariko usanga nawe byashoboka filime tubanze tuje kuri côté technique wayikoranye n'abandi nayikoranye na Jamari yo kwakirwa rero yego ndayikorana na Ray Mr. Kani nanje yego abo n'abakinnyi mwakinanye harimo n'abandi kumbure badafise amazina nk'abo uvuze filime imaze gusohoka bano bantu mwayikoranye baragufashije kuyimenyekanisha ntabyo ndabona nabyo urabona kugeza ko n'umwanya ntabyo ndabona tuvuga ko byaba byaragucitse canke ugerageje gusuzuma muri abo ntabyo wasanzeko sinakoreka gusuzuma abo nibo ba mbere nategerezwa gusuzuma ko babikoze kandi wumva sinari kubura gushavura numve ko mbabaye muri ibyo byose byarampangayikishije mu gihe mbonye umuntu ntashize kuri stati ko mbere hari n'uwo nabajije muri abo yaramubajije ati umwe muri abo mbega hajya mu kugira mushire kuri stati umuntu mwakoranye hasabwe iki ntaco yarinyishuyeko ariko kumbure ndacarindiriye birazompa inyishu nziza message yarashitse arayisoma ntiyishura yego ati kugira umuntu mushire kuri stati hasabwe iki wowe cyukoresha ko ariko bashira kuri stati gusa kuri stati yonyine basi narabibajije ntibyari ngombwa yuko bashira kuri stati kugira babe bahejeje bafise amapaji bafise imbuga zitandukanye abandi bose nama mbona bakoze igikorwa bashirako sinzi yuko jewe baba babonye ko ariho nkitangura bavuga ati usanga hariho izindi avantage baba babona ku bandi ariyo mpamvu bagira amapartage kumenyekanisha nyine uburyo butandukanye aho nafashwe ukuboko bajya tubakazana ingufu zabo nanje nkazana iz'iwanje ko bitorekwa kugira ubu tuvugana rero urashavuye nawe dikoreka gushavura nyemereke cyane kwa kene mu kiganiro mbona uje waranze imisi nabaje n'umukobwa ndaza kumurokoka natanguye nibaza tubwo sivyo yashavuriye gamana yanje nisuzumye ndakubajije mbwa ati nta kibazo dufitanye nta kibazo twari dufitaniye nawe ariko nyene nawe urabashavuriye kandi urabidogera tuvugisha ukuri
oya ntabwo nje kubidogera kandi ntabwo nje kubarega muri ibyo byose nta na kimwe bafite impamvu babikoze kandi kumbure ngira igihe nikiranarengerana yego ndashaka kumenya ngo iyo baze kuba babikoze neza we bikagushimisha bano bakinyi ba filime bari kuba babikoze gute bishora akavu nta wundi muntu yari gutangura gushirako niko nabibona ariko wowe ushobora kuba atari kubibona kandi n'uryo ashobora kuba atari ko abibona rero jewe nabona yuko ikintu cose kigitangura bari kuba hafi nibo bari kwegera cane yego bano bakinyi ba filime mwakoranye no filime baje kugufasha bya bindi byo kuvuga ngo ni service à 100% canke warabarisha ibyo nyine co ndavyishurako ariko nibaza ko ata muntu n'umwe noba narahagurukije uko ngo ave afate déplacement yiwe akore mu mufuko hamaze kumfasha uko yego support yoba yarahabaye yuko ariko nibaza ko nabarisha uko nabarishe kose wibaza ko wabarishe uko wabarishe kose urakoze cyane dufata yuko wabarishe inisha ntikize mu mvugo yumvikana ariko ukabariha bakaza wumve kano kantu amafaranga wabarihiye mwoba mwaranditse muragena amasezerano cyangwa wabaye amasezerano mufitanye yo ku muntu cyangwa baraje barakina gusa hanyuma barataha sintaho ico ushatse kuvuga ikibazo cyane kiravuga ngo urabona iyo nageye kandi ibikorwa hari haba amasezerano wavuga tuwenze gukina episode 12 nzoza muri tournage inshuro 4 ndakurisha uko nuko bizogenda swati hari abandika cyangwa abandi bakizerana bakabikora ku munwa byose bigumara amasezerano kandi abantu mwakoye ino filime hari ikintu mwamaraze gisa n'amasezerano mu gihuriza ko kuri no projet yawe twarabisezeranye ku muntu waturumviye ntabwo twanditse yego kandi muri ibyo uhavuze ko ndaza ngo yuko ari muri ibyo nabibarihiye bya promongi havuye imbazi oya ntawuzi ko mavunda bikubaza reka tubanze tube turagera aho maze kukubaza yego amasezerano mwagiranye yava gute yari gufadikanya filime yawe mukayikora igasohoka hanyuma igahera kugeza inkuru yanje igarukira tukaguma dukorana tugaruke kuri ca kintu wasambere nawe n'uwibajije mu masezerano mwahanye y'ino filime cyangwa umuco mwayazi harimo yuko niyamara gusohoka bazogufasha promotion yayo kugira twumve ko bano bantu turiko turidogera twanashavuye muri uno mwanya bo bari abana bawe kugeza ku rugero rw'uko musohora filime kandi bakibaza gufasha na promo kugeza muri uno mwanya yaba witwa Mr. Khan yaba witwa Angel yaba witwa Ray n'abandi bakaba batabigera bapostinga ku mbuga zabo na rimwe mwarayaze yuko bazona gufasha na promotion ntabyo twayaze iyo baza kubimbwira yuko bariha byabasaho ariko kuvuga ati ntabyo ashoboye ariko mu gihe tukivugana byo nzi ko mukoranye byose bigenda gupostinga nibyo waruzi uzi ko na filime yisohotse baragushira ku masati baragushira ku mbuga zabo bivuze yuko na ya mahera makeya ushobora kuba warabarisha nibyo warihiye nisho carimo simvuze ngo carimwo simbumva aho bavuze umuntu yakinye n'iyo filime ko bica baca bahana n'amahera ya promo kuko saba promota ndibaza oya saba promota ariko gufashanya wakiriye muri ico gikorwa gufashanya wakoze muri ico gikorwa n'ibintu bisanzwe none ko ataba promota wakivuze neza baramutse badapromotinze filime yawe ikosa kuri bo biza kuzana nahe ko ico vuze cyo gufashanya bacita umurimo mwitumo ni gikorwa umuntu ashatse aragikora cyangwa akakireka sikosa yo kwagirizwa ngo aje no guhanikwa sinzi nimba turi kumwe sinzi nimba uri kurumva kino kintu rega n'ubundi sinavuze ko ndiko nza kubagiriza kandi ndiko nza kubareka navuze ati iyo baza kubivuga yuko babirihira kandi nkuko navuze se turamutse dukorana ico gikorwa ni ukuvuga yuko bemeye byose bategerezwa kumfasha gushika giheze kuko n'abandi je ndabakurikirana cyane kandi nahoze ndabakurikirana n'ubu ndacabakurikirana uko baba bariko barakora ndabibona bijya baba bariko barakorera abandi nanje nari nzi ko ibyo bazonkorera nande yaba Mr. Khan mwakoranye
Ray, Angeli n'abandi numva uno munsi ushobora kuba utanezererewe feedback bagoye ko batariko baragufasha ni igiki ubasaba? Singiye kubasaba byinshi, ico no basaba nuko bomfasha tukagirana ubumwe, kuko muri sinema tuba dukwiye kugiranira urukundo, kuko nka jewe ngiye kubona banteye intege nke, sinibaza ko baja kuryoherwa babonye ndabihevye. Kandi sinza kuvuga no kuri abo no ku bandi bakinyi ba filime bose, twari dukwiye kugirana ubumwe. Ariko tugiye kuvuga ibyo hariho n'abandi benshi kandi uba witeze yuko harya umuntu umusabye ati fasha, si ikintu kigoye rwose, urukundo rwari rukenewe. Ariko Liza, ariko je hari ikintu ndiko ndibaza, wowe winjiye mwa bino bintu iterambere ryawe ugizeye ku bakinyi ba filime bagenza canke winjiye wewe wigizeye ku giti cawe hamwe uvuga ngo nubwo atari umwe bigira mu ruhara je nzobandanya kandi nzogera iyo nshaka kugera? Ntabwo ushobora kugera iyo ushaka udafise abantu, kuko nabone bagiye kugera aho bari bafise abantu kandi bafashijwe n'abandi, yaba bafana, kuko niho uja kuvuga ati nje muri ibi bintu gukora wizeye kuzokwirorera wewe nyine, kuko ntawe utamba ngo yirorere. Oya, ariko abakurorera baba bafise n'abafana, ni babakunzi bariko baragira, bari bakenewe. Ariko nabone aba bagenzanje turi mu mwuga umwe barakenewe, birakenewe ko bamfata ukuboko, nivyo ndabasaba. Banabibasavye ko hari inkuru zindi mfise zivuga ko mwabana bakinyi mwakoranye hoba hari uwo utarisha amafaranga yose, kumbura akaba ariho yakuye agashari ko kuvuga ati filime yawe nta rundi ruhanza kuyigiramo, iyo bari nta mukinyi utarariha amafaranga yose wowe mwavuganye? Nibaze ko ata mukinyi n'umwe turaheza gukora igikorwa ntarariha, ayo basigaye nayo niko tutaraheza igikorwa. Reka ibyo tubireke, kuko uwomenga ndiko ndidoga. Tubareke mugabo je nibaza yuko ikibazo nimba kiba gihari ni byiza yuko kivugwa, kuko nubwo umwanya w'amenga wobihisha byerekana ko byari byateje ikibazo, ariko je uko nzi Kane si umwana mubi, uko nzi Ray si umwana mubi, nanje si umwana mubi, kumbure ko hari habayeho communication mbi. Hari umuntu kwayaze kare mu kindi kiganiro arambwira ati ibintu byinshi bipfira mu kiyago, hatabayeho kuganira Lize ibintu birapfa. Abonye reka tubareke filime yanje, abakunzi b'iwanje mwankunze mukayikurikirana cyane ku buryo bushimishije, ndababwire yuko muri umuntu yarukirako mukuru mwarakoze kunyizera. Episode ya mbere igeze ubu gishobora no gusohoka igeze ku 220. Iracari kuri 18, ariko gishobora gusohoka episode ya kabiri. Urabona ko bamaze no gusohora episode ya kabiri, rero kiri kuri Niriza official. Barabe filime yawe ubona ko igice cya kabiri caje kandi bakunda rimwe Angela bakamo Ray yarimwe, abandi bakinyi ni bande? Abandi harimo ba generale ba Edda general abo bose ni benshi n'abantu bavuga kuko filime iracyari ndende, harimo ibintu byinshi, haracyari amapati menshi. Mukomeze kunkunda ntimuze mwigere mumva inyuma. Akajambo usigaye abantu bakunzi bawe batangiye kukwereka urukundo rudasanzwe biciye kuri YouTube channel yawe ya Liza Official, kuko nababonye ko urukundo rwinshi abo ntazi n'abonzi baramfashije vraiment, ndiko ndavuga abafana abagenzi narababonye. Umuntu yafashirije hajya wese naramubonye, namba nawe warafashije kugira ibikenewe, narakubonye uri umuntu wanje, rero mukomeze kunkurikira, ndabakunda cyane. Bana iyo migisha turayakiriye, mushigikiwe uno mwigeme ibikorwa byiwe bigere kure nkuko mwamye mubikora, cyabakunda cyane everywhere you are. Ciao ciao. Digo Entertainment.